ndagifise turaza kukigaruka ko ica Adam na Eva kuba Eden yari muri Tanzania n'u Burundi ivyo bihugu byose uvuze ariko ndiko ndavuga ati aba bantu aba mayibobo aba bantu batagiriyo baba ari abantu twama tubona wanashima n'abasazi n'abakibajya rero Imana yarabataye kubera ko bacafuye Imana idakunda ibintu bicafuye bajya rero saba Imana urumva rero wewe ugize ingorane ukagwa ahantu ukisanga ahantu habi usenze Imana ntiyo kumvira biratandukanye unyumve neza ni ibintu bibiri hari abantu ibintu batabizi hari ubwoko bukomoka ku nzoka generation y'inzoka n'abantu bakomoka ku Mana niyo mpamvu wavuze ngo abantu bo mwibarabara bamayibobo sabana b'Imana sivyo na gato siko navuze gusa kije kintu hacurambwira neza kuntu Imana ikunda ibintu biri VIP gusa paske tuvuze uko hariho akarorero watanze muri kijya higaniro ubu eglise bw'ubudumbi urakora bibona burya bu eglise Imana ntabwo ikunda ntiburi VIP c'est vrai que juste muri uru rusengero antwara uri mu masengero ya mbere muri iki gihugu cacu asa neza ziga eglise none zindi nta maniriye abasengerayo bareke bariko barabeshwa cyane Albin TV ni Akes Don ubugira kandi nagarutse murabona yuko nashitse kwa Mutama Prophet ndazi benshi muramunze kuko muramaze kumukurikirana ahantu ku mbuga nyinshi zitandukanye ku ma TV online menshi atandukanye je rero naje nka Akes naje nk'umuririmbyi fise ibintu kanaka ngomba kumubaza noba narabonye kubera ko hariho abantu benshi bakunze kubaza bati mbega abaririmbyi barasenga koko abaririmbyi benshi bakunda kuvuga ati turirimba ivy'isi canke batugereranya n'ibindi bintu novuga yuko bitari vyiza ariko à vrai dire ijambo ry'Imana tuba turizi tuba dufise aho natwebwe dusenga quand même kandi natwe quand même turemera ko Imana ibaho kandi turazi neza yuko atakintu nakimwe cokoreka Imana atayiriho rero inyuma kamera ni moba kuri microphone mwamubonye ni Akes Don benshi baravuze ati Akes ku byagenze gute ufate microphone je sifashe microphone nk'umumenyesha makuru ariko mfashe microphone nk'umuntu ari we wese nkuko nawe wenyene ushoye gufata microphone ukabaza ikintu kikubakiye ikintu umva yuko ukeneye kubaza canke ugatera inkuru n'umuntu wari we wese rero nashitse ahantu heza cyane gose mu rusengero gwiza cyane gose nasanze ariko harasenga abantu batari bakenya ku buryo naje nyine najugumye ndavuga ati murazi ko ibintu by'abantu benshi dusanzwe tubimenyereye ku ma stage canke ahantu mu bibanza bitandukanye ibintu by'abantu benshi dusanzwe tubimenyereye ariko nashitse ahantu ndavuga wow c'est très belle kandi byanshimishije vraiment rero murashobora kubaza ati ni kubera iki nashoboye kurondera umuprofete wacu umuprofete wo mu gihugu ciwacu c'u Burundi impamvu namurondeye murazi neza cyane yuko hariho ikiganiro yigeze gukorana na Nice Sky hariho rero ibintu bibiri bitatu naje nifuza kumubaza gatonya kugira ngo abantu boba badatahura ibintu nka jewe biciye ku byo ashobora kuba yaravuze batabitahuye nk'uko kwiwanje cyane ukwemera kw'abantu kuratandukanye peut-être agire bike atwunguye tubimenye muraza kutubabarira nimwabona umengo tudusana bariko baraharira mugabo ni kugira ngo dutahure icyambere na mbere reka kwanza tumanze tumuramutse kuboba bamaze no kuboba bakurikiranye bamubonye ubwa mbere aheza anabidondore ababwire n'urusengero aho ruri urusengero rukorerwamwo ibitangaza bitari bike cyane muraza kuvyiyumvira hama namwebwe mushoye kuzohashika mwibonere ibitangaza turagize ni bwakeye amahoro ndabaramukije kandi
n'abakunzi wa Contact TV mbere yuko dukomeza mumanze mugire subscribe, s'abonner na comment kandi mu partage ku mazina n'ivyo mwamaze kuvyumva ni Prophet Albin ndi nkorera hano mu Kigobe ku mashuri yitiriwe abashinwa mu Kigobe ni shengero gitwa United Pentecostal Church Kigobe ishengero ryunze umwe namwe mu yera ryo mu Kigobe nta karembi dufise twakira abantu bose abantu baba banyotewe gukizwa abantu baba baremerewe ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuze mwese abarushi n'abaremerewe ndabaruhura uwo yari Yesu Kristo bivuga buri muntu wese abafite ikibazo gitandukanye turamwakira nkuno munsi mwaje ku munsi wa gatatu muraza kuvyibonera no munsi wa gatatu dukubita hasi buri kibazo cyose umuntu aba yagendanye nacyo na dimanche turasenga tugahera saa 2:30 rero turatumiriye abantu bahora bagenda mu Buhindi bagenda mu Birigi ngo bagiye kurondera ivyara bagiye kurondera imiti ya kansera bagiye kurondera imiti ya sida ya diabete hano uje uronka umuti live express nkuko uza kuvyibonera abagwaye imigongo wabagize nte babona ubutabazi. Okay, imiti ya sida nta gikorwa ifise muri uru rusengero. Imiti ya diabete ndaza abantu bagwaye ama diabete ngaha muri iki gihugu ni benshi cyane. Rero kubw'ivyo murahawe kaze mwavyumvise ni bimwe muri byo bitangaza ndiko ndavuga bikoregwa ngaha muri eglise. Muraza kumva nibindi byinshi ariko kandi nongere mvuga ni twarabonye na urafise TV online. Ego murakoze ni Albin TV ucuja kuri wewe 3 akaburungu Albin TV akaburungu on arena ge ugire s'abonner subscribe no kuri YouTube kugira ngo uzurabona ibiganiro bigezweho ariko iracari en construction murazi si website kwifata umwanya ariko ibiganiro biriko ego. Okay, arafise TV online nari numvise avuze mugire subscribe kuri Contact TV cyamvuga ati sinogena naje ntavuze TV yewe hajya mu kugira nze kumuraba nuko mba namaze gukurikirana byinshi kuri we. Rero pasteur prophète plutôt mu bisanzwe jewe hari kiganiro wakoranye na Nice Sky narakiravye kuko ibiganiro byinshi mu kuja kuri Contact ndinda kubitera ijisho nkabiraba ama nkaza nkavuga ati kirekure canke kiganiro mugende kandi mugisure mugikosora. Shime ko tutangurira ku jambo wavuze uti Imana ntibayisengera ahantu heza, Imana iri VIP, Imana ikunda hari VIP. Adamu na Eva yabashize ahantu hari VIP. Ico kintu urashaka kukinsigurira neza? Ego cyane murakoze nivyo Imana irikwije Imana ni nziza ikuna ahantu hasa neza. Luciferi ariwe kere yitwa Luciferi yari marayika mukuru mu marayika tuvuga w'inyenyeri hanyuma yarahimbaza agashira amashimwe Imana maze amaze kubona ati no reka byose ndabigumane ntware intebe Imana irahaguruka irabaza ivyari byo ni nkuko umuyaga nkuba wa regide ucitse turabaza ati tugatelefona ati byagenze gute. Rero Imana ibona habaye akanya Luciferi atamushiriye raporo amashimwe adahagurutse Imana ihagurutse isanga Luciferi ariko arakwega intebe kugira ngo ayishire iruhande yayo Imana. Imana iramubaza ati byo uri kuragira nibi kitego tinje intebe yanjye ndayishira iruhande yawe jewe nitwa ngwiki iramubare ati we witwa Imana isumba byose tariko nshaka turinganire. Imana iravuga ati negative ntabwo byashobora kuba kuko naremye imyuka kuko abamarayika ni impwemu imyuka reka mpamagare umumarishare yitwa Mikaheli abari we umuka mugenzi wawe abari ugukubita kuko Mikaheli ni wajejwe intambara ni nka chef d'état major ni wajejwe ingabo araza aramukubita baragwana niyo ntambara ya mbere yabaye. Izi ntambara mwumva ngo zire muri Irani hehe nta intambara ya mbere nta ntambara izongana ni ya runyota. Iyo ya runyota niyo yabaye mu ijoro niyo mpamvu haci yakoroka icya gatatu Satani yacakorokana ni cya gatatu cy'abamarayika b'imyuka bamuyoboka bagenda baravuga ngo dushigikiye ngo Luciferi no mugabo baca bakoroka mu isi. Niyo mpamvu baci bavuga ati abari ku isi barago kera hari isi Imana yari yayiremye neza yishyiramo ibikoko byitwa dinazone byarahimbariza nabyo nyine Imana
bamaze gukoroka rero niyo mpamvu Imana yaciye igira isi ihindura ikiziba amazi, niyo mpamvu amadayimoni menshi aba mu mazi. Ivyo abantu ntabwo bari babizi. Rero nkiri ngaho Imana yaciye izirikira amadayimoni ane kuri Efrate, ku ruzi Efrate ruri vere Egypte. Ntaratangura gukora zokora muri ya myaka igihumbi ya tribulation waraboshwe. Nivyo rero Imana nariko ndavuga rero ko Imana ikunda ahantu heza, ahantu hari ibintu biboze. Sinzi ko uramaze kuhashika ku Buterere ahantu barunda iyarara, uzahasanga inzazi ibintu binuka. So Imana ntishobora kuba ahantu ibintu binuka. Ahantu ibintu binuka haba Satani, niho usanga hari inyoni ibintu hamwe n'ivyo, niho Satani umusanga. Rero Imana ikunda ahantu haba abantu beza, donc n'umuntu yifata neza, kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo, kandi Imana n'umwami w'abami niko navuga. Mu bwami naho ugenda ku kirimba c'umupresident cyangwa c'umushikiranganje usanga hari smart, usanga hasa neza, ntabwo usanga hari inyo, hari micafu, hari iki. So turabya karorero ko kubana b'abantu ku Mana wumva bimeze gute. Nivyo rero umuntu yabwiza kubitahura. Imana ikunda abantu beza, basa neza, bifata neza. Ico kintu carazanye polemique mu bantu benshi, kandi na jewe nyine ubwanje gushika uno mwanya ico kintu ntaco ndemera, ntaco ndumva neza. Imana aho hantu habi, mbega Yesu yavukiye hehe? Urakoze cyane. Icyo kibazo cha Yesu Kristo aho yavukiye, Yesu Kristo yavukiye Nazareti. Yavukiye shireko mu ruhongore rw'inka. Nivyo uko byagenze abantu ntibabizi. Nagenda kubarire muri bishashi. Nivyo navuze ko Yesu Kristo ari umwirabure, Adamu ari umwirabure. Ivyo ngira ngo arabitahuye cyangwa turabishikako, ariko igishasha ni mabanga mashasha nabazaniye abantu batari bazi. Urabona twari mu misi ya Noel, abantu benshi bazi ko Yesu Kristo yavutse le 25 décembre. Sivyo na gato. Iki kiranga misi dukoresha sico carahinduwe. Ubundi Yesu Kristo yasamwe inda le 25 décembre muri 30, avuka itariki imwe y'uku 10 muri 31. Ni uko niko kuri ko mwijuru. Rero hari abantu bakubarira ati nukuri mbarira uko kuri wagukuye, uko niko kuri ko mwijuru. Nawe wagenda muri Israel kwagira ukwandira abashakashatsi cyangwa abantu bavugana n'Imana bandi, uretse prophète de nation jewe bazokubarira ivyo niko ndakubarira, bazokubarira uko kuri. Nta n'ubundi yakubarira uko kundi kuri. Edeni aho yari iri, ingobyi ya Edeni nakubara ko ari Burundi, Tanzania, ukagenda Ethiopia, Sudan, ukajabuka hakurya za Iraq, izo zose yari ingobyi. Mugabe ingobyi ya Edeni hano umuntu yaba ni Burundi na Tanzania kera hari hafatanye na cyane cyane ahantu bita Kilimanjaro. Ntabyo bari ba. So ndagifise turaza kukigaruka ko ica Adam na Eva kuba Edeni yari muri Tanzania no Burundi, ivyo bihugu byose uvuze. Ariko ndiko ndavuga ati aba bantu abamayibobo, aba bantu batagiriyo baba, hari abantu twama tubona wanashima n'abasazi n'abakibajya. Rero Imana yarabataye kubera ko bacafuye. Imana idakunda ibintu bicafuye. Bajya rero sabi Imana. Urumva rero wewe ugize ingorane ukagwa ahantu ukisanga ahantu habi, usenze Imana ntiyo kumvira. Biratandukanye, unyumve neza. Ni ibintu bibiri. Hari abantu ibintu batabizi. Hari ubwoko bukomoka ku nzoka, generation y'inzoka, n'abantu bakomoka ku Mana. Niyo mpamvu Imana Yesu Kristo yarababwiye ngo mwabana b'inzoka mwe, mwabana mukomoka ku nzoka. Kandi ikintu abantu batari bazi, ntibari bazi yuko inzoka kera yagenda ihagaze itaragenda kubesha Adamu. Erega yaragiye no kugerageza Yesu Kristo kuko bari bazinanye, yaragiye no kumugerageza amaze imisi 40. Iramubwira ngo nimba nguri umwana w'Imana, ngo umaze imisi 40 ngo urashonje, ngo wahindura aya mabuye toya, handitswe ngo yamugerageje inshuro 3. Voilà, umwana w'Imana kuko yarazi iby'Imana, ngo nimba amushyira muri confusion. So rero icyo nagenda kubareye kuri ico, wavuze ngo abantu bo mwibarabara bamayibobo sabana b'Imana, sivyo na gato, siko navuze. Wibuke ko Yesu Kristo yahinduye Yohana na Petero, umwe yari mayibobo undi yari umurovyi, ariko ntabwo bari bakijijwe, ntabwo bari bwakizwe. Niyo mpamvu agiye gutiza ubwato Simoni Petero, Simoni akitwa Simoni Petero. Simoni gisigurika umuntu ameze nka kamero ahindagurika, umva bakiri mu byaha ntabari umwana w'Imana. Aramutiza, bari barayi bararoba barabura ivyo batwara, ariko aramwumvira, aramutiza ubwato, arigisha garushije ngo ati terera ubwato toya, kumutaga ntabwo turoba, titererayo ubibone.
abararoba amato abiri hamagara na bagenzi be acarakizwa yikubita imbere ya Yesu Kristo arakizwa ko yari umunyabyaha Yesu Kristo cyamubwiye ati no ntukibaye urumva ntukibaye umurovyi w'imafi ugiye kuba umurovyi w'abantu yakijijwe ariko bitango mbabarira naracumuye aremera kubera abonye ibitangaza asoma maca mukura muri ubwo buzima aramukuramo n'uwo yari mayibobo nawe ibyagenze kwa mukuramo bamaze kugendana na Yesu Kristo arabatoza Yesu Kristo yarabatogeje kuko Bibiliya iravuga ngo barabaswa mu yandi majambo ntibari bize ntibari bigishijwe bari abantu batukana bari abantu bavuga ibishego urabona abantu bamayibobo basahura kuri pepere mu Rundi batwara amasakoshi bagira nte ntago bari bakijijwe ariko Yesu Kristo arabatoza tumva bavuga uko bahagarara kubi baramukanyuko n'amaboko abiri bavuga uko bifata uko bambara uko abadiplomate bambara uko niyo mpamvu ugiye gusoma byakozwe n'intumwa ngo bamaze kugenda byakozwe n'intumwa kandi 13 bamaze kugenda ngo abantu baratangara babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana ngo bamenya ko bagendanye na Yesu Kristo iyo ugendanye na Yesu Kristo aragutoza ni nka kujya bavuga ngo umwizuvu ibukuru ugakwira hose ntabwo washobora kugendana na Yesu Kristo ntagutoze ngo bambara uko bavuga uko bifata uko bagira ufasoni dasosanse nivyo rero nariko ndavuga Yesu Kristo akunda ivyo bintu gusa kiya kintu ntacurambwira neza kuntu Imana ikunda ibintu biri VIP gusa paske tuvuze uko hariho akarorero watanze muri kijya higaniro ubu eglise bw'ubudumbi urakora bibona burya bu eglise Imana ntabwo ikunda ntiburi VIP c'est vrai que juste muri uru rusengero antwara uri mu masengero ya mbere muri iki gihugu cacu asa neza ziga eglise none zindi nta maniriye abasengerayo bareke bariko barabeshwa cyane murakoze icyo n'ikibazo cyiza umbajije urambajije ngo abasengera mu eglise atari meza bavuga kwiki kuri icyo kibazo ntacyo nabavugako ntacyo nabavugako sinabakirwa sinavuga ibindi bijanye n'indi eglise yewe navuga inikima ibindi aba kuri eglise nsanzwe ndimo nsanzwe nkoreramwo ko baba barazimiye batazimiye ko no bari baze hano icyo bamenye ko Imana idakunda ibintu bitari vya Imana ikunda ikintu ca mbere Imana ikunda ibintu vyiza ya ayego uva kuri bibi uja kuri vyiza je nagira Imana iraba imitima ivyo vyose vy'amazu vy'ibiki ntavyiraba iraba umutima w'umuntu hari abantu abapasteur batandukanye usanga basengera muri ama eglise meza meme umutima atashe agatangura kuresha udukomitwe muri ama eglise afise umugore muhira niki urumva ivyo Imana ikivyirengagiza kwera asengera ahantu heza hama ikavuga ati ni wewe ahubwo bari anye nta vyabo canye Imana iraba umutima ikavuga uti uwo muntu n'importe ahantu ahariho hose asengera canye ahantu hariho hose abayeho canye ivyo yambaye bicafuye nabi gute nuwanje nije namuremye je ndaba umutima wiwe nagira nivyiraba Imana oya ife gutahura inzu y'Imana burya eglise sigura irimwe amabanga hafi 12 eglise ni ibitaro nta bitaro banyakatsi bibaho eglise ni inzu y'Imana hari muri yavuze ngo twende nyumbani kwa baba munzu kwa baba muhira urazi muhira ahantu tubukundu haba hameze n'ahantu mu uruganda urazi guhindurirwa urumeze nabi akaguhinduka soko umuntu umeze neza uruganda urazi kuntu barumeze mu ijambo rimwe nibyo nihishurirwa na ronse nukuraba ese twogenda gusengera mu matete twebwe tuva mu nzu zubakishije amatafari ahiye twogenda tugasiga inzu zacu zubakishije amatafari ahiye twagenda gusengera mu matete ngo ni Imana n'urukundo rw'Imana aho we uri ko nyine wibaza wakwibaza niyo mpamvu bene wacu b'Abayisilamu ndabakunda cyane uzobabaze imisigiti yabo ifite ukuntu yubatse uzobaze buri musigiti nta bagabo babiri bacangira umusigiti kubera iki bazi banga nta bene wacu bazosengera mu misigiti nta misigiti y'ibyatu zabona kubera iki uragenda ubabaza nakarero bo bazi turaza ko hari ikintu bon si kuba mizilima canke ni ku kintu kijanye n'amadini canke no kwemera kw'abantu kuko hariho abandi mu gusenga bashiraho igishusho urumva bagasenga kandi nukwemera kwabo turaza kubigaruka ko gatonya bon ico nibaza yuko twokirangizaho namwe murashe gutanga ivyiyumviro byanyu cyo kuvuga ati Imana ikunda ahantu hasa neza kandi nivyo
umwanya umwe je ndabitahura uwundi mwanya muganyumvira ati none bajya abantu ko nabo nyene bisanga ahantu hadasa neza batavyironderereye bavyisanze mwuko nyene bica bigenda gute ugasanga umuntu yabuze impuzu yambara apfuye gukwambara igunira atuye mwibarabara ryuzuye ubucafu none nawe bica bigenda gute Imana iramutahura canke bon namwe murasha gutanga ivyumviro vy'iwanyu hama ico vuze navuze mu intango iragora ni kuraba abantu bayagenderamwo nakubariye akarorero birashoboka kukaza wambaye amaguniro kubivuze ariko ushobora kuba wambara uri kumwe n'uwundi afise impuzu 10 aca yiguhereza akagukura muri vya bindi kuko uwo abakubereye inyishu abakubereye inyishu ntiwoguma rero usenga kuva ku mbere gushika dimanche usengana n'umuntu afise impuzu 10 wewe ufite impuzu imwe ntabwo bishoboka kuko mu mubabarane na cyane cyane abo munzu kwa data naho duse dutanguriye uyu munsi birashoboka tugatangura uyu munsi mu nzu y'ibibobo gusengera hatumva umuhamagaro ugasengera mu nzu y'ibibobo Imana ikaduhezagira ariko icyo twatangura gukora reka tureke kubaka amazu yacu y'amatafari ahiye tumaze twubaka ahantu tuva mu bwiza tuja mu bundi nivyo navuze muga ntiwoba imyaka 10 ugisengera hahande ubu ntiwaba ari umuhamagaro w'Imana nivyo